tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igabane ca 23 umurongo wa 39. Bamasaba umuntu ashoboye gusoma imirongo nk'itatu gusa adufashe. Ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igabane ca 23 umurongo waho wa 39. Uwahabonye arashobora kudufasha gusoma. Umutwe w'amajambo avuga ngo ukwihana kumwe mu bambuzi. Ukwihana kumwe mu bambuzi. Umwe mu ngozi z'ibibi babambwe aramutuka ati si wewe Kristo, niwikize natwe dukize. Ariko wa kabiri amwishura amuhana ati nubaha Imana ntuyu, ati no kubaha Imana ntuyubaha, kandi uciriwe urubanza rumwe n'urwiwe. Tweho turishuye kuko tugiriwe ibihwanye n'ivyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. 42. Kandi aravuga turahava uzunyibuke Yesu aho uzozira mu bwami bwawe. Aramwishura ati ndakubwira ukuri, uyu munsi urabana nanje muri paradizo. Amen. Ku mazina nitwa Bucumi Elias, numva nishimiye cyane kubana namwe uno munsi kandi by'umwihariko nahezagiwe cyane kuva gishika muri kino kibanza. Nagumye numva ubwiza bw'Imana. Narifise ubutumire bwo kubana namwe mu gikorane kuva ku munsi wa kane gutangura, ariko narafatiriwe cyane umurongozi naramumenyesheje bivanye n'ibikorwa twarimo by'urubanza. No kuwa kane burya rero hafi yanyu guca narabonye bamwe bataha. Rero numva nezerewe cyane nanjye kuza kubana namwe kurangizanya aka kanya mu bintu nkunda kwirata cyane. Ndakunda kunezerwa rwose kuba mpagaze jewe nk'uku nkahagarara imbere y'ishenge mugabo atarutsinga na rumwe rushometse muri jewe. Numva ntangarira Imana rwose. Hariho abazaho babibaza ngo nabigize umugenzo, mugabo nyuma muriko murabona bino bintu byose biriko biravuga hano bifise insinga bishometse, kandi mubona naho atatsinga bakitara agasanfire, mugabo hariho ahandi hantu gakonekise hajya. Ariko jewe na wewe kandi Bwana asifiwe, turakwiye gushima Imana kubona tuvuga batarinze kudushira n'amabeteri, kubona tuvuga batarinze kuducomeka n'urutsinga n'ahantu na hamwe. Babwira ikintu wageze kandi akwagiza akubwira yuko akantu gato gasanzwe umenya kuba akantu ka burebure. Wowe ni umuntu hovyo, ushima utari umuntu hovyo umeze kimwe n'abahambaye n'abanyine ntabwo bakometse gukura bavuga bose atari umuntu yari y'amabeteri. Bwana asifiwe. Batavuga bose atarutsinga rwari bona hari kuri wowe n'urukugira amashimana n'uhambaye nagomba kugira itangazo we kubayeho kubera Imana. Hariho abantu gushika nino saha bababwiye ngo wewe ejo ntuzobe ukivuga, boce babishingira ko igikumu bakavuga ati ujya ejo ntazobe akivuga, bivanye n'amatongo mupfa, bivanye n'udusharishara abantu bagenda bafise. Ubu kuva kuba ntavuye nkivuga hano yaba nari nakoreshwa na telekomande n'umuntu yovuga ati uratabwe ku buryo bwo yaca arabishaka akavuga ati ndazinya agatafyona akabuto ubone ugatubona niba nari ugatambuka tubona nshiye yihagarika ariko kubera Imana ntibishoboka mu izina rya Yesu. Ushaka bikurembe nawe Obama byaramugoye n'aba Trump byarabananiye ntibaraduhagarika na bugingo n'ubu. Nicyo gituma misi yose jewe nama nibutsa abantu bari kumvuga ijambo ry'Imana. Imana dufise ibimenyetso byinshi tugendana nabyo bitwemeza yuko aho bukera tugirwa neza. Nababwira abavugishwa arabaza kuvugishwa ngo mbona Imana bikubita bagashaka mureke. Imana ibibwira misi yose ndafise ahantu hano jewe nkora mu gatondo mbyutse umuvugishwa aha turi kumwe. Abantu bafite umutima n'umukoro n'umubiri bakora umutima n'umubiri. Hariho akantu nako kagira
canke mwene akari nta kariyo sa aka kantu kaguma kagira kaba kagaragishwa ko rero kavuga ati mucuru burya ibitarashoboka imbere yawe birasabwa gute biracashoboka kandi bizoshoboka barasigiwe dufise umuvugishwa yamara tuvugisha misi yose mu gatondo si ngombwa ngo urinde kuvuga ngo reka mana ngavugana nanje ngo abantu bavugisha imana ngo yakuga mana ngo vuga none ikuvugishe gute muri kumwumvira kora ko ngaha wumviriza iriko yakubwira ati umviriza biracagira gute biracashoboka mu izina rya Yesu yo aka kantu ndakageze ko ntangiye ukavuga sinopfa mpejeje nagomba dusangire rero ijambo ry'Imana narumvise ko turiko turiga ijambo ry'umutwe rivuga ngo wame wibuka umuremyi wawe iryo ngomba mvuge rero hano rikubiye muri iri jambo nyene twisunze uyu muntu duhejeje gusoma ni ijambo ryatubwiye Yesu abambwe ku musaraba hariho abasuma babiri ngo bari babambanywe nawe abo basuma babiri rero umwe yaributse umuremyi wiwe uwundi aramutuka kimwe cyamubwiye ati mwami nimuri umwana w'Imana rero basi wowe wikureko gitangura kumucoza mugabo ikindi kiri impande ngo kica kiramukosora sinzi ko mwakurikiye aho wasomye ngo kica kimubwira ati wowe ntunatinya ntumuha unagira n'isoni na zikeya kica kimubwira ati tweho dufise ibyo tuzira ariko nta n'ikintu na kimwe ariko arazira acara akagobyora amashanyarazi ati mwami niwagera mu bwami bwo mw'ijuru uramuka aca amubwira ati umviriza ntibirinda no kumara umwanya muremure mukanya ni naza kuba ndi mw'iparadizo iza kuba ndi kumwe nawe Imana ihabwe icubahiro cyane shaka twigere ijambo ry'Imana aka kanya rivuga ngo hariho itandukaniro hagati y'abantu babiri bubaha Imana n'ubutayubaha ibintu bibiri gusa cyangwa yenda nk'ubu ngomba mpetse umwanya ndiko ndawukurikirana cyane tugomba tuzamura ibiganza Bwana asifiwe tugomba kwigisha abantu Imana kuvuga ngo hariho itandukaniro hagati y'abantu bubaha Imana n'abatagira gute n'abatagisubiremo Bwana asifiwe hariho itandukaniro hagati y'abantu bubaha Imana n'abatagira gute n'abatagira gute n'abatayubaha shaka iby'Imana kandi uvuga gukora ko ukuza ushikiwe n'ijuru hariho itandukaniro hagati y'abantu bubaha Imana n'abatagira gute n'abatayubaha ibi ndiko ndakura hari umuntu atangiye kuvuga ati yawe nigiriye hanze kuko icyo agomba kuvuge ni ibintu byataye igihe abantu baba kumwe n'ubutumwa bwataye igihe jewe ni mu bantu bamaze kwemanga ishengero naho ryavuga abina ntirivuge jewe muri jewe naramaze kwiyakira mugabo numva ko nzokwemanga nimba bizongora bingore mugabo nemanga ko hari itandukaniro hagati y'abantu b'Imana n'abatagira gute nimba ibara ryera ryera ivuge ko ryera ritukura naho riragira gute riratukura abagabo babiri rero tubonye hano uriko urabiraba womenga twari utuntu tw'utujajuro mugabo uriko urumviriza aya makuru yabaye kuri muntu urumva neza ko Yesu yashatse gutandukanya no kwerekana yuko hari itandukaniro hagati y'aba bantu babiri umwe aramucokora mugabo wundi nawe aramwiyegereza avuga ati mwana uraza kunyibuka Imana ihabwe icubahiro cyane turashobora kuba turi abantu babiri rero turiko turagendana mw'ibarabara uriko uraturaba twese tukaba dushajije kumwe cyangwa Imana ashaka tukaba tutanashajije kumwe mugabo hakaba hari umwe muri twebwe babiri yubaha Imana ubundi nawe ntayubahe burya turatandukanye turashobora kuba turiko turaririmbana mugabo dutandukanye turashobora kuvugana ubutumwa mugabo dutandukanye turashobora kwigana mu ishure
tujemba twese tuvuga ngo turi mu rugendo washaka tukagayibogoza mugabo tugize gute dutandukanye n'ibintu bibiri bidasa hari itandukaniro hagati y'abantu b'Imana n'abatagira gute ariko turiko turajana abo turi kumwe tuzamura ibiganza iri jambo kurizana hano ngomba ntihagire umuntu asubira kugira ubwoba twamenyanye n'umwami w'abami umunyembabazi umuhizi w'abahizi ntihagire umuntu azosubira gucokora uri mw'ibarabara naho gusenga ngo yaye ntihagire umuntu azosubira gucokora umenga bariko barakwemeza umenga uca ugenda mw'ibarabara n'akabibiriya gukora uhuye n'abantu bagucokora ngo yemwe ugaca ugenda umenga sivyo ugiyemwo ukaza kwisokora ugeze ngaha urusengero yisokorore mw'izina rya Yesu kuko hari itandukaniro hagati y'abantu b'Imana n'abatagira gute n'abatemera. Ejo hari ahantu naciye nsanga abayede bakorera je ahantu mba hari eglise numva umupasitori ariko arasenga numva akagabo kamwe karinanuye ngo pastor uwo muceri barawurondera kwe waraturagara nk'akagabo bawuzanye umugenzi bari kumwe numva muninzi cyane ngo kageza keke murakara bakoresha no gusaba ngo genda gake gake kubera yarambonye ari hejuru yaho candavuga ati oya mureke yivugire erega je namambwira niyo ndiko nabwira ubutumwa bwiza abantu bakizwe ngo aya ni mujana hariya ngo mwana pastori kumviriza je ndakubwira ubutumwa kugira wowe ukire n'agahanga kawe ntukira kugira ngo ukize ndakubwira utakumva ivyo birakuraba rega wowe uzobukize ngo ukira ku gahanga kiwa urumva harenganye ibintu abantu bamenyereye bakanagutuka bakagucoza ibisosobanuka byose baratwitiranya abantu kubera batubona uko bagafata ubwenge bamwe bamwe babitwara uko bavyipfuza kose mugabo ndi mu bantu babihamya bavyemanga yuko hari itandukaniro hagati y'abantu bayubaha n'abatagira gute n'abatagira. Umugabo uri hano muri Bibiliya yitwa Daniyeli. Uyo mugabo yagendana n'abandi bantu bari kumwe bakorana ahantu kumwe. Mugabo yivuga ngo Daniyeli yari umuntu asenga haca habara abagabo muri make yari umuntu nawe yibuka umuremyi wiwe. Ega abantu batibuka umuremyi. Bibiliya ngo hari abantu buri gihe yagenda agafukama akavuga ati mwana uruweta urahambaye uragororotse. Bibiliya ngo Daniyeli akundwa n'umwami gushika naho yumvira ngo kumuzamura amuha igiti. Mugabo bari kumwe nabo batangura kumugirisha bavuga ngo uyu mugabo tumaze guhiga uburyo bwose tumurwanya mugabo ntaza tuzamukana. Batangura kwivuga ati ko akunda rero gusenga reka duhige ibintu bimwe twofata n'ibiri tugiye guhiga mu byagezwe by'Imana yiwe. Hanyuma batabira imigambi baravuga ati reka turabakana tugerera dufundikanye tujane ku mwami tumubwire tuti hagomba kuzobaho iki kintu kugira ngo abantu bose baze bafukame baze bagusenge kugira ngo amahanga yose bize bimenyekane wowe yuko ukomeye. Kandi bacavuga ngo rero umuntu azosenga iyindi mana yiwe ico gihe azoca aterwa umugongo w'intama. Umwami abantu rero bakunda icubahiro baca bakora batarinze no gukora amatohoza bavuga ati ivyo bintu nanje nk'umukuru ndavyemeje nzanira acarasinya. Mugabo ntiyamenya ko hari umutego watezwe ku Daniyeli. Turacyari kumwe abavuganye n'Imana tuzabura ibiganza ngaha. Hanyuma rero Daniyeli ngo amaze kumenya yuko ico candiko casinywe kibuza abantu gusenga Imana ihabwa icubahiro cyane. Bibiliya itubwira ngo baje gufukama gusenga gatatu ku munsi nk'uko yari asanzwe abikora. Hanyuma rero bamaze kugisinya umunsi umwe
baca babwira umwami ati urazi ko twari twabyumvikanye rero abantu bagira utuntu bateze imitego urazi ko twari twabyumvikanye yuko umuntu azosenga iyindi mana atari wewe azatererwa mu rwobo rw'intama umwami bibiri tubwira ngo yaciye ahagarika umutima aca arabona yuko bya bintu babikoze ari umutego bakoze guteganya neza tuba turiko turajana n'abavuga n'imana baca bafata rero bavuga ngo ko byagenze guca reka dufate daniyeli nta kundi tumuterere mu rwobo rw'intama baramushogorana rero ku mwami umwami mwaramubwira akajambo ati kumbure ntavyo nari nzi urambabaza mugabo ya mana imwe wamufukamira hano tugafuruka hari igihe kumbure reka n'umwami yarakerenga aravuga ati uyu mutego naguyemwo vrema kandi ntari bwigorotore gikumbure ya mana hari igihe yogira yokwiruka cabona daniyeli bamushogorana agacakwate rero nta kundi mwami n'umugoro w'intama n'umugoro w'intama niko n'ab'intama rero zakanuye amaso ziko zirinogora ubusa zigira ziguma zihekanye ubusa zicazira umati baraza n'akagabo tugomba kwigwa muri make ntizakwigwa kumbe bakizungagiza ngo bamutereyo imana igenda kubwira intambwe twumviriza haje umuntu anyubaha uyo muntu rero niwo muntu bye zahawe arakoha abantu arakubaha ntihagire icyo mumukora babaga bate twari twagize ko umuntu atazosenga kijya kintu agaterera ngo kuba bari bazi karaterera karaba barazunganiza kumbe ntabwo yagize ati nitumukorakoreramba ukubisa bibiliya ivuga ngo akimuterayo ubwo nyene zimwe n'aho bitabwe ariko abanditse komantere bavuze ngo ahubwo zaciye ziteka imigoroba kugira yirukire nk'uri kabigira abantu kuko iyo bamuteraga se hariya ari kuvunagurika ariko nizo zamwakira zimubonye daniyeli hakurya zicaza zamwakira ati haleluya 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 daniyeli akira abafite asanga intambwe zimeze atanga imbaraga zikeya zifise ariko ibyo bintu murabisobanukirwa mwebwe kubona kuribwa n'intambwe intambwe ntihabwa inyama ariko ragatangira cyane umwami ngo yabaye igihe yose atavuga ariko atanakumva mugatutu utaraca karazinduka avuga ati nkeka ya mana yaramurokoye agenda atekeranya ku kinogotoro yumvise yumva intambwe kumbure zimazinomora ati ntakabaye mugabo atarasuka ngo atayasibonye anahamagaye yahamagaye n'ijwi rirereka yumva karinda kakimereye kugira ati sambe intambwe ati twamuretse mugabo dukanura ataravuga ngo nariya mwana by'ukuri usengana ntange yashoboye kukuzigama daniyeli yishe ijambo rikomeye aravuga ngo imana yanyuheje isangana abonetse imbere yayo atabyahanira akavuga ngo ikintu bikamarayika bazibira akanwa k'intambwe ngo nta na kimwe zangize umwami aravuga ati by'ukuri umwami aravuga ati ngo turebe atagenda kubwira ba bagabo erega daniyeli za ntambwe ntizamuriye ati mugabo ndagize amakenga ati ndagize amakenga nibaza ko intambwe zimaze ubwino minsi zitarya abantu ingo namwe rero dupime turabe zanyana n'abana banyu n'umugore tujye gupima turabe by'ukuri
izo ntambwe ari kutajya cyane byabonye ko hari itandukaniro hagati y'abubaha Imana n'abatagira gute n'abatayubaha. Hari ahantu uzogera kubaha Imana mukakurokora mu izina rya Yesu. Ntukwiye kuba bagutwenga ibyo wihanganira buri munsi. Hari umunsi Imana izogera ikagutabara kandi ikabona ibyo bakabazana rero bakabazana bamureka bazana Daniyeli yapfuye bavuga ati reka dupime turabe ko zitanga dogiri n'abana bose bazutwara bamushorera tuyabona tureka tuyabona zamuriye Daniyeli ntimutinye yaco kugira ubwoba none mutinye iki izamuriye namwe ntizibajya oya wumva ni ntawumva jayiye turabe ko atari kurya zagize usanga zimaze iminsi zitanu umviriza bibiri vuga ngo bagitangwa bikamuca intambwe z'agatara yewe urumva zabasabiye mu kirere ngo zibajanjagurana n'amagufa hamwe n'abana babo n'abagore babo bose n'ubu kubera itandukaniro hagati y'abantu bubaha Imana n'abatagira gute wamubizi aho ugenda hose wamubizi uti hari itandukaniro hagati y'abubaha Imana n'abatagira gute. Ubu rero hari igihe ugenda uracokora abantu ubabonye bagiye no gusenga nguga umuzorwa yobaje abapasitori barabahera niba ariko barabahera hariho itandukaniro hagati y'abubaha Imana n'abatagira gute. Hari itandukaniro hagati y'abatukana n'abatagira gute. Hari itandukaniro hagati y'abarenga n'abatagira gute n'abatayenga. We hari igihe wumva umuntu agucokora we muri kirofa ngo w'ibyo muba mwigira akagucoza ngo umenga abakitwa mwarayinze ngo ubaho gute ufise umugore umwe cyangwa ubaho ufise umugabo umwe gute wowe umenga ngo yakurize ibohero rero ngo jena abagore bari ngozi usanga ngo jena bikakizire ngo kumva umuja wiwe wananiwe ngo jewe wewe abantu baho biga ugacira abantu n'uwari wese n'umukristo cyangwa agize ibyaha bavuga ati wowe ikirofa. Hari umuntu nigeze gukorera amubikana amafaranga ku banki ndayajyanye nsanga yarengeje kibama amafaranga menshi kuko yari amafaranga y'amavunja ndegeranya ndaharura nsanga harenga ibihumbi nk'amajana 600 nca ndayamushira ndavyiganiye bene data dukorana bambwira ngo we waha gusubira gukira kizire waho ni umusitari wiciye bambwiye ngo Imana yaguhaye nawe urayimanuje ariko si uko bimeze wamubizi ko hariho itandukaniro mw'isi yose hagati y'abubaha Imana n'abatagira gute n'abatayubaha. Wanasifiwe. Umwanya babaye urarangiye ariko nagomba gusenga Imana. Sinzi nawe ukuntu umaze iminsi ugitekenyeka aho wisabaye, sinzi ukuntu umaze iminsi nawe uriko urabigenza. Hari ujyanwa n'akaje kose, hari uhurana n'ibiko biraza byose, urya byose ibizira n'ibitazira, unywa byose ibizira n'ibitazira. Ukuri kuragenda kose ibipimo bimwe biragenda byerekana yuko by'ukuri nawe urumva ko mu mutima wawe atakubaha Imana kuriyo. Birashoboka uri kuragenda nk'uku mugabo urugezo Daniyeli yarimwo urumva neza kuri kure yawe, mugabo nagomba ndakwibutse mu buzima bwawe wowe ushaka wo kubaha Imana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wowe ushaka nawe kumugaba mu mutima wawe wo kubaha Imana. Uko niko kwibuka umuremyi wawe. Data nyina amahoro aduhezagirane rwose. Zamura ibiganza aho uri gusenga Imana. Ndaguhaye icyubahiro Mana, ubereye byose kandi urahambaye.
itandukaniro hagati y'abakubaha n'abatakubaha. Ijambo ryawe riravuga ngo uwezwa nashishikare yezwe, uwandura nawe ashishikare yandura. Hari igihe kimwe mwami wanje byose uzabishyira hamwe, ariko akanasengera umuntu yazamuye ikiganza cyiwe ntawe watsindwa mu izina rya Yesu. Ndasabye gushobozwa umuntu wese yabaye hano, Mana umwigometse n'imbaraga zo kuba mu buzima bwo gutsinda ibyaha mwami bikunda kumwizingirira ko vuba. Ndabigushimiye kubikoze, izina ryawe riguma rirangiranwa mu izina rya Yesu Kristo, amen.